ubuzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari vyinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriyeko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke intayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yotubera ishure. Iki ni ikiganiro Nkuru Shure gica ku muhora wa YouTube wa BukiMoon TV. Bajya baraho umutekano bagume ku ruhande. Mugahageze mwijoro aranambwira uko nyene ngo hari ibintu udashobora kumenya ngo twe tujye tuzifasha mugo ku murango tugira uko. Urazi gituma atagashari kari gahari kubera yuko twasenyera ku mugozi umwe. Twashaka yuko zone Kamenge igira iteka mu yandi mazone kuko twebwe PIONIER yacu bayita section pilote. Nitwe twarabambere mu gisagara ca Bujumbura. Ijambo ryavugiye kuri wa Karede umunsi bayugurura ntari hari wavuga ati none kubera katajambo ryavuze igituma atajambo ryavuze haci hagwa imvura hajya nyene bicaye haca harava ubwo nyene amazi acagwa hejuru ya president Bagaza protocole kiramuhagurutsa baca baragenda ibirori bica birahera ico gihe rero ngoma rero zikura he irya Bugarama ntiryahita ni ndari buzikane oya ingoma zo z'urumbura urazigura zikanye hano mu gisagara urumva bya binaguye ingoma twazikura ruguru iye buye kuri tapiruji kiraguruka ikigenda ku meza itumiraho Nkuru nziza yicaye. Perezida Nkuru nziza rero agiye kuri mikro ikintu ca mbere yavuze ati ni naho niho namenyeye ko anzi n'izina je narinzi ko atanzi. Ngo ati ibintu dunia dukoreye ngani gitangaza. Ijambo ryose nari uri ucumva ati dunia none umwama kuvuze mu zina ga ntuze. Banki kuri station cingira mu Kamenge bari bose byabisinga bakontorera ibintu by'umutekano nca ndavugana n'umukuru abatwara umukuru abatwara umenga yari kambi hajya mu gishotoro twahita mu gishotoro ni bari muri Sokarti ndamubwira ati bijya bisinga ego nivyo barakoma ngo abantu baje barabibona bagaca basubira inyuma kuko umunyakamenga abonye umusoda n'umupolisi aratinya kwera ivyabaye urazi ko abantu benshi bapfuye kubera izomvo baca batinya ngo nivyo shadunia muntu mbere yo kurondera amahoro tugira inyabutatu tumvikane aravyumva tuvyumvikane ati rero bijya bisinga ku murango bazoza bavyigiza umugabo abapolisi bajya baraho umutekano bagume ku ruhande mugahageze mwijoro aranambwira uko nyene ngo hari ibintu udashobora kumenya ngo twe tujye tuzifasha mugo ku murango tugira uko ndavuga ati aho ni sawa ivyo kandi bijya bisinga bihavuye byatumye abantu baza ari benshi baratinyuka umva ivyo byose nabigira kugira ngo habe uruja n'uruza kuko narababara kubona Kamenge ari umusaka muhama rero ivyo tumaze kubikora niho nakubwiye ati akaranga ico kamaze gusumba ibindi rero ngira ndahashike yakora Burundi yaguma iduronse ubwo buryo nibagiye twaragiye n'imwaro muri Kayoke turagira iyo migenderanire twanatuma ko umugwi wo mu Rutegama baraza turakora ico gikogwa cyo kunywanisha umva twashaka twubahura abantu bo hirya no hino babone ko mu Kamenge ari nyabagendwa kuko abantu bavuga Kamenge ukundi bakayindi shusho hama akora Burundi rero hacaboneka ikoraniro ry'ama akoro riza kubera mu Buganda iyo akoraniro ry'ama akoro riza kubera mu Buganda mu ntumbero yo kugwanya ikiza ruhonyanganda sida no kurondera amahoro na cyane bafatiye kuri bajya bagwanyi baerera na leta y'u Buganda hari mu 2003 mu 2003 akoro rero Burundi ikivuga ati twebwe akoro y'u Burundi tujana n'umuhinga ndangakaranga yabikoze niyo hageze ko ibihugu vyigisha haza kwigisha ujya muhinga yabikoze ari jewe hama rero barandihira indege duci Nairobi dugushika Entebbe dufata umuduga tugenda twashika ahantu hitwa Muyenga mu Buganda ni quartier y'abategetsi hejuru gutyo hama buke tuca turazinduka dufata umuduga tuca tugenda ahantu hitwa Gulu intara yitwa Gulu iyo ntara ya Gulu rero ni ku rubibi rwa Sudani turiko turagenda erega twara haswe no kuhasiga gatwe ntaguciriyemo mbere yuko tugeraho nimba wibuka rwa rugendo rwa mbere ukoze mbo urumva
urugendo rwa mbere rw'indege nubwo rwari rwa mbere mugabo bundi ho twaragiriye izindi ngendo ziwayabaye mugabo urugendo rwa mbere mvuga ati nuriye indege haraho mbega shatari yakoro nyene yubahutse muri ico gihe kunyuriza indege undi yari kuyinyuriza ninde nibikunda barabona ko ushoboye mugabo niyo shaka kugwa ico kibanza niyo shaka kugwa ico kibanza hama akoro rero dushitseyo ndasigura umva twarwanye warugeze aho mwahatswe kwasigana ubuzima turiko turagenda baraduhagarika baduhagaritse kumbe duhagaritswe n'abagwanyi bo muri erera bagwanya leta y'Ubuganda hama bajya baganda bacara basigurira ati no ni ntumwa zavuye mu Burundi baje mu bintu by'ibiganiro byo kumwanisha abantu babicishije mu karanga bavuga mu ci wabo mugo twatavyo twumva hama baca baratureka turagenda tugiye rero turiko turigisha nibuka yuko twagiye kwigisha mu kambi y'impunzi yitwa Pabo aho twabonye abana bajya mu kwabo abavyeyi bakajya mu kwabo hama tuca tugenderizo kambi iyo kambi ya Pabo rero twarashoboye kuganira n'umukuru arongoye iyo kambi ari kumwe n'abamufasha ivyo bikogwa n'abantu b'impunzi bahungiye aho hantu niho rero naciye nigisha ari ivy'akaranga rero ndabereka akamaro k'akaranga ndabereka ukuntu twe twabikoze ibiteramo twagize vy'amahoro bya twagize ku Musaga mu Ngagara mu Nyakabiga ndetse no mu Cibitoke twarabikoze niko nanibagiye kukivuga uko twarafyaturiye abantu nikora bo mu Cibitoke kugira ngo babone ko abanyakamenge banose mu Cibitoke kuyafatura amatafari kugira bubaka inzu hamabuyengero abahamabati basakare hamwe na ada hama ivyo byose ndabibereka kandi ndabwira yuko ivyo byose bica mu ntambo kama kuko abantu bariko bararaba zijya ntambo bararyoherwa bamaze kuryoherwa rero bica bituma mu mitwe yabo baguma ngaho gacushikana ubutumwa bwawe nokubwira yuko twatahanye ikibanza cambire muri ayo makoro kuko barashimiye yuko akoro y'u Burundi ikora neza kandi yazanye abahinga bayibayemwe babifitiye ubumenyi kandi babishitseko baca barabikurikiza nukuri no kubwira yuko bari baratubwiye yuko hagera mu ijoro bakaza muri iyo kambi bagaca batwara abantu hama bakabakoresha mu nyuma bakabarekura kandi ico gihe twari ko turagira ivyo biganiro hariho n'abari baserukiye bajya bagwanye bari baje hama turaye basigurira je ndanababwira nti nerega aha muri ikamba ari abana banyu hari imiryango yanyu umva rero iyo miryango yanyu ikeneye kubaho naho itari mu mihana aho bahungiye batekane none ni mwaguma ngaho muri ko muraza kwahungabanya mwe mwumva aba bantu bazoheza bagatekana gute ubwo butwari muri murerekana muzo kwishima gute mu nyuma yaho amatwi adusumira tuhavuye kuri izo nyigisho ivyo kuza guhungabanya ikambi y'impunzi ya Pabo byaciye bihagarara co kimwe nuko twebwe natwe ibintu by'imigendane twabikoze hama washaka nabijya bintu byo kwinubana byaciye bimira nk'ibihagaze umva icyo twarabikoze tubicishije mu karanga kacu niho rero haciye haba isabukuru ry'imico kama n'amahoro ryabereye ku buterere ryateguwe na Kere Burundi iryo sabukuru ryateguwe na Kere Burundi rihuza abanyagisagara bose kubera ko twari twabibayemwo kuva mu 1999 urumva muri iryo sabukuru twaciye twibira abambere nibuka ko bati baduhana kijya gikombe mubona hajya baturonse igikombe baduhaye igikombe ca mbere twabaye abambere ivyo rero mu nyuma yaho hacaba irindi sabukuru ry'imico kama ryateguwe aho hari mu 2006 kuri ntwaro ya Perezida Nkuru nziza 2006 hacaba isabukuru gihuza ivy'imico kama mu gihugu cyose ico gihe rero harabaye igitangaza kitari bwaboneke mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga ko muri ryo higanwa twaciye tubabambere mu Burundi bwose ibirori byari byahagariwe n'umucegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu yitwa umufasoni Marina Barampama niho yarari twaciye tubabambere ico gihe rero twahiganirwa ibendera naryo niryo riri ngaho 2006 urabona iri rero niryo twahiganirwa mu gihugu cyose muri ico gihe rero uburundi
mu gisagara ca Bujumbura twaciye tuba ba mbere twatsinze uburundi bwose nibwo bwari bwa mbere kuva uburundi buba igisagara ca Bujumbura k'ibicambere kubera iki kubera twe twagumye dukora abandi basinziriye usanga rero tugiye guhiganishwa ivyo tuse tumenyereye iryo bendera rero ryaherekejwe ni certificat urayibona iri hejuru yemeza neza yuko Dunia Abedi yaserutse muri iryo higanwa ko ryari higanwa ridasanzwe ndabona handitse ko ngo isabukuru y'imico kama voilà urumva ko bijanye n'iyi bendera hama rero mu nyuma yaho rero cuyere abambere cyatuguma ngaho niho haciye haba nibuka ko hari umunsi mukuru ubumwe bw'abarundi ku ntwaro ya Petero Nkuru nziza na gatandatu canke 2000 na gatandatu kuko niwe wari umunsi mukuru wa mbere w'ubumwe umukuru w'igihugu agiye guhimbaza mu kwa kabiri byabereye hajya anyo ku kibuso c'ubumwe twebwe rero twarateguye agakino k'inuma dutegura n'agakono iyo numa rero twashatse kuvuga yuko ari amahoro ako gakono twashatse kwerekana yuko ari amacakubiri kuko twashizemo ivyatsi turaturira duha umwana arikorera agenda aravuga ati nturayemwe ntura nuri inkono y'amacakubiri barankore nkiri ikibondo nturayemwe ntura iri kwirarurumba umucanwa haca haza rero umufasoni aherekejwe n'umushinga ntahe afise igiseke aca mubwira ati ta hasi cyangwa uje kuba yigukoreye ayigutura ya nkono aca imena hasi umwe abize igiseke nawe ngo ati yo ko mubavanuye n'agatima k'amacakubiri reka ndabihera igiseke cuzuye amahoro azokwira mu gihugu cose icakurikiye n'igiki rero cya giseke cyarimo inuma ya numa baca barayigurura hari hicaye president Buyoya hari hicaye president ntibantunganya hari hicaye president ndayizeye bamwe bahoze batwara igihugu na president n'waramutswe igihugu Petero Nkuru nziza ya numa nimba yabonye ko ivyo tuje kuzana bikuye kuja imbere y'abantu ikigenda kuri tapi rouge yigwirako iye buye kuri tapi rouge kiraguruka ikigenda ku meza itumbiraho Nkuru nziza yicaye inuma mwaje mwizaniye twaje twizaniye je kubwanje nashaka yuko tuyigurura ikigenda mugabo ujya mwana yiguruye icagina nayo ni kirakina igira ibikino ntanguye kuvyina ngwizerizera amahoro zera amahoro ngo amahoro ngo arakenewe izera amahoro ngo ubwo bumwe burakenewe ngo izera amahoro twizere izerizera amahoro mpejeje ako kabyino gusa igitero cya kabiri yanuma ikiraguruka ica hejuru y'umutwe wa Nkuru nziza ikiragenda abantu bose barakoma amashi umva inuma idufashije ibirori Perezida Nkuru nziza rero agiye kuri mikro ikintu ca mbere yavuze ati ni naho niho namenyeye ko anzi n'izina je narinzi ko atanzi ngo ati ibintu Dunia dukoreye ngani gitangaza ijambo ryose uri ucumva ati Dunia none umwama kuvuze mu zina gantuze ati ibintu Dunia dukoreye ngani gitangaza n'umugwi we komeza karanga ubwo komeza karanga ntibyantangaje ko nabona ko yategeza kumva ko mu kuja gutamba avuga ati umugwi komeza karanga mugo acarenza ko n'izina ati Dunia ati ibintu Dunia dukoreye nga ijambo nateguye bisa n'ivyo na ibirori yatugiriye bisa n'ijambo nateguye mugabo reka ndugire kuri ivyo abanje mbandanya ati mwabonye ko batweretse agakono nukuvuga karimo umucanwa nukuvuga uwikoreye udataye hasi n'ingorane batweretse amahoro nukuvuga yuko duhaguruke tukwira igihugu cose dutanguze umugambi w'amahoro hama rero ivyo onye tubikoze birahera niho rero twaciye tubandanya dukora imanza nyinshi zitandukanye mu ntumbero yo kugira gute yo kurondera amahoro no kuyatsimbataza hama kuri Buyoya nibuka igihe bagira ibiganiro byabereye i Roma harageze aho abo muri leta bakorana Buyoya batavyumva hama baca baratuma ko abaserukiye abandi mu mazone ivyo bintu ndavyibuka ko byabereye kuri Centre Culturel Islamique haji marikazi nanye cangira amahirwe muri bajya batanu bo muri zone ncandajamwo hama mu bafasha amajambo naje narimwo cyo rero ijambo navuze ati nyakuba president Buyoya turashimye ukugene wiyumviriye
umugambi wo kugira ibiganiro kuko ubwa mbere bavuga yuko ntaho mwicanyi asasigwa indava none ubu unye ko mwahagurutse mukagenda kugira ibiganiro kuneza yuko igihugu kironka amahoro ciwe n'ukuri ndashimye kuko ico gihe abagwana bavuga yuko bakeneye ko bavugana n'abatutsi gusa atamuhutu ajamwe buyana wagaca avuga ati jewe ntwara abahutu n'abatutsi mu biganiro bafise ico batanga ico bemera je ndavuga nti rero ahubwo igihambaye suko hogenda ubwoko nuko hogenda abantu bumva umugambi w'amahoro yaba mu bahutu canke mu batutsi bagende bagira ico kiganiro umva Perezida Buyoya afashe ijambo je ndavyibuka ko ariho umugabo wo mu kinama yitwa Gasongo umugabo wo mu kinama yitwa Gasongo yabwiye Buyoya ati none abatutsi ntibari ho barungika Buyoya yamwishuye ati none Gasongo we nk'ubukuru umututsi tugujanyeyo wotanga iki hama rero acavuga ati je nshigikiye dunia Buyoya ati dunia avuze ati vyiza nuko twohaguruka tukagenda nk'abarundi muntu mbere yo kurondera amahoro kandi atabivugiye ngaho dobishira mu mvyino ziwe urazi ko ari umuvyinyi umva ivyo byose ni ibintu twagiye duterera mu mugambi w'amahoro ati rero muri ivyo muri iyo nama niko noyita yari yagishijwe na Buyoya muri ivyo biganiro mugenda muratanga ivyumviro ati twumva vyogenda guca haje kuvamwe uhe umusaruro ibiganiro byaciye bibandanya umva je niko ndiyumvira Buyoya yashaka aho bari kumwe babone yuko n'abanyagihugu babishigikiye kuko nibuka ko ico gihe yavuze ati ngo nta gihugu kitagira ibanga kandi nta mutwara atagira ibanga umva we ni ntumbero yashatse kwiha kugira arabukuntu yuhagarika ibintu mugabo kumbure arashaka ko abantu bari kumwe batavyumva nawe agaca bereka yuko nimba yabigize mu ibanga yabigize kwineza y'igihugu muri ico gihe nivyo nabo kuno kundavyumvira jewe yes reka tubandanirize muri 2006 uduga tunihuta intwaro rero canke leta nshasha ya nkuru nziza iraje twumvise leta zindi zageze haba ingene mwagenda murakorana inyuma yo kuvuga amazina nawe uratangara mwace mubana gutero na leta yiwe novuga ko urabizi neza yuko leta ya nkuru nziza ibisata byose yarashoboye kubiha agaciro muravyibuka ariko aragendagenda hagati mu gihugu atanga ubushimwe abantu ba mbere yahereye ko mu guha agashimwe n'umugwi w'abakinyi baninde urabona byo abakinyi baninde baryohera abantu bose kandi yaba bato canke abakuru baravyumva mugabo nkuru nziza niwe yabonye yuko ashobora kubashigikira yarabahaye umuduga abahikirwa aho bakorera nkeka n'ibindi byo kubateza imbere mu nyuma yaho yongera kandi ujya mwana yakoze radio je ndamwita umwana kuko yavuga ko ari umwana mugongera umuntu n'umugabo nawene aramushigikira urumva rero natwebwe niko kuko baradushigikira kuko igituma badushigikira twarashobora kwerekana impano zacu mu bibanza bitandukanye rero no kuvuga ko iminsi mikuru y'igihugu ibiteramo ivyo byose twarabikora kandi tukabikora mu ntumbero yo kumenyekanisha igihugu hama ikindi kintu nabona kuri ntwaro ya nkuru nziza ariwe nkuru nziza nyene iyo haje abakuru b'ibihugu yo bagendeye uburundi yategereza kubahagarika imbere yanje ko je kenshi mbari kwibuga c'indege akasigura uyu mwambaro nambaye akabereka yuko uyu mwambaro ari umwambaro w'abami baho hambere umwambaro uranga igihugu urumva ko yakunda akaranga akongera kandi agakundisha abandi bantu uti rero ibindi bintu je novuga rero ibintu bikomakomeye kuko ku ntwaro inyuma ya 2026 niho bashatse ko impano yanje iseruka mu makungu imenyekanisha uburundi mu makungu kuva hari 2006 we wari wambagije ati inyuma ya ingene rero ukuntu twagiye turakora mwagiye murakorana nanye nakuye ati kuva inyuma y'2006 ivyo twagiye turakora niho impano yanje bashatse ko imenyekana mu Burundi no mu makungu nibaza ko cumvikana rero ico nshatse kuvuga amahiganwa mpuza makungu makuru twakoze
rero ihiganwa rya mbere nza kuvuga abaza kuvyumva bwa mbere ntibavyemera ntibaza kuvyemera ihiganwa rya mbere ry'intibagirwa ryateye iteka uburundi ritera iteka abarundi ritera iteka uburundi ritangaza n'isi yose ni ihiganwa rya mbere ryabereye mu Budagi muri Berlin iryo higanwa rero jewe nari mu mugwi utegura ivyo birori nari nshinzwe kwambika abarundi bariyo muri iryo higanwa nari nshinzwe gushariza ikibanza c'u Burundi nari nshinzwe gukurikirana intambo kama nari nshinzwe kumenyekanisha uburundi biciye mu bikoresho kama urumva ibintu nari njejwe ibintu bishika kuri 5 muri iryo higanwa hama rero icakurikiye rero imbere yuko tuja mu Bubirigi mu Budagi twabanje guca mu Bubirigi mu Bubirigi rero twagiye kugira ngo tuvugane n'abarundi bari mu Bubirigi cyane cyane abahinga ndangakaranga bariyo hariyo umugwi witwa Ikirezi wo ku Mari wize Sibazuri inama twayigiriye muri ambassade y'u Burundi mu Bubirigi aho rero twahakubise iminsi 5 turi mu manama y'agasakisaki muri iyo nama rero kwari kugira ngo tubahamagare tubumvishe ivyo tujemo muri iryo higanwa kuko twavuga duti abana b'abakobwa bari ngaha niba batambika Kirundi ntegerezwa kuraba n'amaso yanje ukuntu batega amaboko ukuntu batamba ko ari ca Kirundi dushobora guserukana hama hariho umukobwa wa Mari wize Sibazuri yitwa Marijo niwe ambwiye ati mutama ntusarare twe twaragumije akaranga kandi uraza gushima barategura hari byo nashimye ari byo twagiye tugororeramwo kugira bimere neza hama tuca turava ngaho tugenda mu Budagi rero twagiye tujanywe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'amapositi bwatwagwa n'umufasoni Victoire Nduwimana Victoire ni Nduwimana riransobye gato ibarambabarira ni Victoire baca bamubona nukuvuga rero uyu mufasoni yaravyumva kuko yabwiye umukuru yaturaba muri iyo equipe technique witwa Kava kuri Valente aramubwira ati cewe nkeneye intsinzi nukuvuga rero ubuhinga bwacu umushikiranganje Victoire yarabwemera agaca duha agaciro yaraduhaye agaciro kadasanzwe bavuga ati dunia wewe tegura ibintu vyose uko bitegekanijwe uburyo burahari mugabo urabi ikintu cyose cyotuma turonka intsinzi ubuhinga nta muntu agukorerako naho jewe umushikiranganje ruzombwira ati kuri uyu munsi uzokwambara gutya nzovyubahiriza mugabo igikuru gusa je unzanira intsinzi je turi hajya tuzogenda nk'aba officiere mugo nawe uri umutekinicien baraba wewe bazofotora wewe bazokamera wewe ni uzotuma turonka intsinzi uburaba wewe nta wundi duhanza amaso twebwe ico dukora turakurondera itike y'indege tukujane vyose n'ibikoresho ico dushaka intsinzi je ndavuga nti ubwiza dufise nta nkeka twogira ivyo rero twabitanguye ibintu twabikajya kuri Palais des Arts ibi byo bikoresho nko masa 8 ataduteguje tuko turegeranya ibintu agasanga niho turi yahaza 12 agasanga niho turi yirabira yinumira turegeranya ibintu gushika naho twiyumvira je na Valente ko twokubaka inzu y'umwami ingoro tuzoyishira mu ndege tuyijane uhavumbaza ati none mwayubatse gute ico ntukimbaze kuko kiri mu buhinga bwatumye tuba ba mbere sino bivuga abandi bava babikoresha iyo nibanga ryacu mugabo kimwe gusa inzu y'umwami twarayijanye kandi twijana mu ndege kandi yari yubatswe mu buhinga hama kandi naboneka uko mvuze ati twabigize gutya mba ndiko ndatanga agaciro ku Burundi umva rero ari ico twisigarije akabuze waho ndingo ati ngo akari mu nda y'ingoma kangwa n'uwayikanye mugabo kimwe gusa inzu yarabonetse rero icyo nabonye ko umushikiranganje Victoire yatahuye ivyo nariko ndakora bariko baratuzimana mu Budagi turi kumwe n'abambasadere nabo twajanye mu rugo rugendo aca aravuga ati ndabasavye mukomera amashi abantu batatu hariyo witwa abantu bane hariyo witwa Dunia hari witwa Valente hari witwa Larissa hari witwa Ange Noera Muyubira abo bantu babakomera amashi kuko ni equipe technique ivyumva kandi bishoboye uko narengana umwanya wose ndahashitse nkasanga bari ku kivi ati rero buza gusha buratagata ibisigaye naho tubisengere gusa tubihimana turagiye rero
buca rero urubanza ruba ohoho mana yisi n'ijuru y'u Burundi buca ruba turagira ngaho onye mu rubanza kumbe vya bintu byacu twapakira indege bavyugaranye kwibuga c'indege mwe namwe mwihibere mu mahoteli turi mu mahoteli uri kuranyumviriza banse ko byinjira mugabo gituma bari banse ko byinjira bari bazi yuko ari ibintu byo kudandaza ntibamenye ko bije mu higano niho rero abijejwe bagenda kubizana mugabo numva twacerewe hama bajya batanga amanota ayo gucerewa oya batanga amanota urubanza ko rwatanguye bagenda barabibanza ngene bishajije basanga ikibanza cacu nta n'ikintu na kimwe gihari twebwe rero ncamvuga ati okay aha ndafise ifoto ya president twafise ifoto ya Nkuru nziza nari mfise intunzenye mwishagoshi idarapo y'u Burundi nca ndarimanika nca ndafata ya darapo turarimanika nca ndabwira ya foto nca ndabwira abahinga bari ngaho ni mwambara imitamana tuca turambananye ndambara ubu nyine tutangura kuvyina muri ca kibanza c'intunzenye ciwacu dutera imbyino dutamba wakunkunda umushikiranganje nawe arazi gutamba ujya mufasoniye yarantambishije gushikaho nduha muba musubirije ico twokwita ibisharizo mwari kwashi ugira umvugira ibintu wa muntu turatamba babandi baraza barakamera nabone baragumye baca baragenda vya bintu bica biza igihe cy'isaha zitanu n'igice gutyo umushikiranganje araza arambwa ati duni ngo vya bintu byaje ndavuga ati excellence ibintu nitwabiciraho bacabona ko twacerewe dusabira uruhusha tuze kubikora mu ijoro uko nk'ubu gutekurura bijya bipapuro bijya bikarato hacawe umucafu bacabona ko bwa mundi naho twabigize twari twacerewe birashobora gutwononera ikintu ngaha je ndiko ndabibona umushikiranganje ati nivyo ati je narakubwiye yuko ibintu byose uzogira tuzovyubahiriza yanzu rero turayijako mu ijoro yari jewe Valente Ange na Larissa na ambassadeur w'u Burundi ari mu Budagi ibintu tukaje tukabikura hanze ambassadeur urabona ambassadeur ari abantu bakunda igihugu ambassadeur muzima agafata kikorera ikarato ku mutwe itekeyemo ibintu by'u Burundi tukikorera aho nimwijoro nta muntu atubona turavyubaka baduhaye akanya turabikora tureko turabiheza yanzu y'umwami turayubaka dufata ibisabo dufata ivyansi dufata intunzenye urusyo ibiki byose turashira ngabisharizo by'u Burundi kubera ko twabihejeje mu bucagucagu nk'isaha 10 n'igice turagenda muhira kuruhuka mu hoteli yo reka tusinzire muntu turaryama isabukuru yari fuari tangura saa 3 twe twashize nk'isaha 4 kubera kuruha reka tuhashike rero iyampa yisukamana isi n'ijuru tuca dusanga ca kibanza c'u Burundi abaje mu higanwa bose bari hajye bariko barakongera baraba ibintu by'iwacu bifotoza umva ntawinjira baravyubariza makamuna ibintu gusa twe nitwarashika babandi twari kumwe b'abarundi buke batabonye ngene twavyubatse nabone bashitse barifata ku muntu ati none ibintu byaje ryari byubatswe ryari nakubwiye ko nari nshinzwe gushariza nari nshinzwe ubuhinga nari nshinzwe intambo kama no kumenyekasha uburundi umva byose bari ngaho gatwe kanje bisigura yuko iyo bijya bintu bidakunda bavuga bari kumenya aho shiki oya bari kubona yuko byananiye sinosubiyeyo baca ko ari kunkura kubwizigirwa haca haraza rero abamenyesha makuru bari ko baratubaza ubwo nyene abo muri jiri baca barashika kuko bakota ku munsi umenyesha makuru akoza mikoro Valente niwe yavuga icongereza je nanje icongereza nanka yuko ndakivuga kubera ko ndumunyakaranga kandi nambaye ivy'akaranga uravyishe ati ngwa hano egera ha je ndabivuga mu kirundi bisubiye mu conge kandi usubire mu byo navuze ndababwira nti barabaza ikibazo ca mbere ati none mwebwe ko twacinga heje atakina kimwe gihari jiriri ngabo mwe atanga amanota ko atakina kimwe kiri ngaho mwakoresheje ubuhinga bumeze gute kuri ibintu bice bikogwa ko tubona ngaha anya ari abantu babikoze imbere y'indwi twe turavuga ati twe je navutse twe twaje ngaha
kugira duhayanishe ibihugu nukwerekana uko igihugu cari gisanzwe kibayeho n'imico yacu n'imigenzo yacu ubwa mbere ikintu kirimwo twebwe mu mico yacu y'ikirundi ugishika ahantu urangwa n'umunezero hama abantu bakwegereye ucubatambira nico gituma twashitse nga turaryoherwa mu kibanza c'u Burundi hama turabyina turatamba kuko turiko turabasanganira iyo niyo mico yacu rero niyo twazanye babandi batanga amanota baranyiganza umutwe barandika baremera turabemeza hama rero murabona iyi nzu iri ngaha ndiko ndabereka ya ngoro y'umwami iyi rero ni inzu yabamwo umwami twe rero mu mico yacu inzu yabamwo umwami yubakwa mwijoro kugira abansi ntibamenye haryama nico gituma rero umve waruzi niho rero naciye mvuga nti nico gituma twayubatse mwijoro kubera tuje kwerekana ibiranga igihugu abantu ntibamenye aho umwami aryama ni ukuvuga abaherahereza inyubako y'umwami barabamushikira hanyuma rero ibi mubona ngaho iby'ibisabo bijamwo amata ibi rero mubona ngaha iby'inkoko bibukamwo imfungurwa ibi mubona by'ivyansi na amata bashiramwo bahereza umwana iyi mikuzi iri ngaha ijamwo akuki serugo ashobora kunywa noho nyene tubikura mu nzu mwijoro kugira umuntu ntabona aho bibikwa tukabishira habona kuko ku murango tuba turikurikirana turabibona mugo tubikuye mu nzu mwijo ku murango umuntu arabona aho bibikwa arashaka guca mu ryahumye baranyiganza umutwe bandika icyakurikiye rero ni giki icyakurikiye tuca tubandanya za ntambo zacu kwa gusya abakobwa bajwa twabambitse ibigoma abagabo bose twari kumwe bari bambaye imbega kandi nje nazibambika nibuka twari kumwe n'abantu bakomakomeye abambasaderi bose bari bambaye imbega n'uyu mushikiranganje w'ikigega ca leta domisiye twari kumwe nije namwambika hama icyakurikiye bacibaza kutubwira yuko twagiye muri batatu ba mbere tuzoja guhiganwa ikibanza ca mbere muri gisata cyo muri Afrika twe tumaze kubona yuko tugiye mu tugiye mu kibanza c'abantu le 3 meilleurs batatu babahinga ba mbere tuza guhiganirwa icanyuma mu nyuma barasubira tuca tugendera umunsi wo gutanga amanota tuja mu kindi kizu ikindi kigo batanze amanota bayatanga mu makontina abanyafrika kwabo muri Aziya kwabo uko nyene tuca dusanga muri kontina ya Afrika twege twabaye abambere uburundi tubaye abambere umva dutahukanye intsinzi izo ntsinzi rero ndiko ndakwibutsa ni bya bindi nakubwira ati nabitanguye mfise imyaka 7 kwa kubikuriramwo yego nkabikunda umva ngiye gutegura ihiganwa mpuzamakungu ribereye mu Budagi haciye imyaka irenga 50 tuca tubabambere ico gihe rero uburundi bwari bumaze imyaka 200 butaja muri ryo higanwa kandi giye bwaseruka mu imbere iyo myaka 200 batwara abanyakaranga nyene mugo ntibanavugwa kuko umva ko havugwa batatu ba mbere ntibaronka n'ikibanza ca gatatu kwari uguseruka gusa kubera iki byategurirwa mu nzu ntibaraba ubishi nico gituma nabo tujya mushikiranganye Victoire yaravyumva yarakeneye intsinzi nico gituma yavyumva nico gituma ubundi bwaronse ikibanza ca mbere nukuvuga abandi bo baragenda baje kuryoherwa babona amahoteli mugahageze ko Burundi buvugwa ntibuvugwe umva hari haheze imyaka 200 Burundi butaja mu higanwa umva tugiye haheze imyaka 200 nabo barabagenda batahora bazana intsinzi we tuca turonka intsinzi ya mbere muri Afrika urumva ico kintu ngene kiremere sinzi ko ubibona ubiha agaciro nkuko je ndabibona nico gituma je mvuga nti uyu mushikiranganje Victoire hama na leta ya Nkuru nziza urabona ko bagize akantu ko guha agaciro akaranga koko haseruka abahinga ndangakaranga kandi babizi sinzi ko tuvyumva atari guseruka gusa baje gusayangana bajanywe n'igikogwa c'igihugu no kumenyesha igihugu turamanuka ibujumbura dushitse ibujumbura rero batwakiranya igishika gidasanzwe aje kibuga c'indege igikombe mushikiranganje akizanye umunsi wo kumushikiriza umukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza ico gikombe ibirori vyabereye kuri Club d'Irak Tanganyika
mushikiranganje aravuga arasigura igikombe cya tugiha president aho rero hari mu bihumbi 2011 mu bihumbi 2012 turasubirayo mu Budagi dusubiye mu Budagi rero ho habaye igitangaza kimwe navuga rero cyatangaje isi yose turakora habica bihurira no munsi mukuru w'abakenyezi baca basanga mu bihugu vyose intumwa yajarongoye abavuye mu bihugu vyabo baca basanga twebwe umushikiranganje wacu n'umufasoni baca bamuha umudari umufasoni w'intwari asumbye abandi basfasoni bo kwisi nyene amanota ya mbere mu murabizi turaronse ikidari turakironse umushikiranganje arakizana turavyina turatarika impundu ikiri hariya hama tugiye mu ihiganwa bagiye gutanga amanota tuca tuba bambere kandi muri Afrika umva ibaye ibidari bibiri tugira dutahe baravuga ati ni muri indire hari ibindi babagira kubera ko igihe twebwe twaba bambere mu mwaka uheze basigaye baravyiga barabona yuko ibintu babonye mu Burundi n'ibintu bidasanzwe baca bigira inama yuko hatangwa ikidari cy'amakontina arusha yandi makontina akaranga twe navyo tuzi twamaze kwakira icambere cyo muri Afrika twatambye bahejeje guhereza amakontina yose bavuga ati burero tugira dutange ikidari cambere kwisi yose bahamagaye ati ababaye abambere kwisi yose uburundi urumva ico kintu muri sare mu kuja kuri gutora ikidari cambere cyo muri Afrika twaragira urutonde ingoma zije imbere idarapo rikurikire nkabipanga umushikiranganje akurikire tugire gutya twasanze twese twashitse kuri sane twese atara kimwe twapanze twirukanye nenga kujya kuvumbuka twese twahuriye hariyo nta mushikiranganje nta muvuzi w'ingoma nta delegation abambassadeur kandi nkashimira abarundi baba hariya bari bazanye n'abana babo twese twasanze twuzuye hajya hejuru kuri podium kubera iki akanyamuneza kadasanzwe mugabo rero ndagutera inkuru bahamagaye ati uburundi wayi bwa mbere kwisi yose je byarangoye gushika kuri podium haciye hada musozi ndarira ndavuga ati dunia wa munyakamenge wa muntu nyene arengana abantu bakubona ko ari umuntu asanzwe bamwe batazi uno munsi aradugije ibendera ry'uburundi gushika isi yose amusozi arakoroka ndiko ndagenda rero nca mbona umushikiranganje yari yicaye hari ishagoshi yiwe yayibagiye na wene nca ndayitora yashagoshi afisa agashagoshi gatonye nca ndagashira mu isaho ndakagumye ambassadeur ati murabesha kuteka mu ntenda bakira ndabazimana acaragenda kutuzimana umushikiranganje nimba yibutsa yashagoshiwe yamaze kumenyera umuneze twagiye urumva haheze nk'amasaha 3 nce ndabona nyine umenga ariko ararondera ikintu nce ndagenda bukibuki excellence yashagoshi nje ndayifise mwa musava acara arasubira aratekana umva ivyarimo ntumbaze nimba harimo amafaranga nimba harimo passport kimwe gusa yari shagoshi hama rero tuca turava ngaho bibaye ibikombe bitatu ubwo nyene nitwatashe Bujumbura ari indi fore iri kwirabera mu Burusiya i Moscow turajayo ati nta gukata dutaha aho hari ibihugu 81 naho ne tuba bambere bibaye ibikombe 4 reka tumanuka i Bujumbura rero murakiye kwa gute nzobona riba yari umuvugizi wa leta n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu baca bahamagarira abarundi bose kugira imyerekano wa gatandatu ukurikira umva bahipantwe twamanutse twakiriwe n'impundu amateleviziyo amakamera abantu turaryoherwa turataha nza numva telefone ngo mbeka wowe uri he nje ndaryamye ndi ari ibintu birategurwa ingo kandi bijanye nabijya mwarimu basha ncamfata kajya kabaje nari nambaye ndagenda gashize mu mufuko sinzi ibyo ari byo nsanga ajya kuri Place d'Independance abantu bakinje bafutse bavuga uburundi akaranga ndashitse kandi amosoza arakoroka ati none gamana yanje dunia
ibintu nakoze kubera ko leta yanyizeye biriko biragira amateka nkaya atashure wavyizemo umve be kurambwira ishure ndakubaze muno musi ko abakristo bose biga bibiliya Yesu yizeye uri kuravyumva no kuvuga impano isumba ishure urashobora kwiga amashure y'ubumenyi atampano ufise n'ubwenge bikaba imfagusa sinzi ko tuvyumva kumwe hama rero biraba ibirori bibaye umva n'amateka ivyavuze sinigwa ndabisubiramo byari kwishima twishimira iyo ntsinzi ivyo birori byakurikiye rero iyo midari yose ko ari ine kuri la détente niho nyine icubahira umukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza na leta yiwe n'abambasaderi bose barada ati nimunze mwirabire ivyatumye Burundi bwa mbere nongera kandi ndabwiye umushikiranganje ubu rero twubake na yanzu yo ngaha tuyubaka ati we narakubwiye byose ni wewe mbega wonshaka ko iki wa muntu wewe kora tubereke yanzu turayubaka ajya kuri la détente ibirori biraba bibaye abakamyamuneza habaye akanyamuneza rero tushatubandanya gutyo bukeye inyuma y'amezi makenyi mu 2012 ngene ego tushatugenda mu Bushinwa ahantu hitwa Yuhu mwakoze gukurikirana ikiganiro Nkuru Shure gica ku muhora wa YouTube wa BukiMoon TV twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe gumana natwe kuri BukiMoon TV.